imyaka 3 iheze harabaye ibintu bituma mbona ko ntoba umusaseredoti. Okay. Ndabona ko ingene mparira ivyo nshira imbere ndabona yuko atari umuhamagaro wanje. Ndasezera neza bari baturongoye kandi byaranezereje kuko byaratumye tuba inshuti gusumba. Iwabo ubwoko ni bwinshi abantu nibarebara abandi ivyo ntibabiraba. Rero nivyo naho nagera nkavuga nti zanyisho ico mfise ndafise ico nigisha bwa bundi. Ivyo vyatera biduga umwikomo nari mfitiye ico nita abanyapolitike b'abarundi ico gihe nkumva uduze nkavuga nti bigenda gute ngera abantu bapfivyo bakagwana bagashwana bagatukana atano mwari karavuga ikirabo ubutunzi atano mwari karavuga ikirabo imibano bose bagatukana ukumva abantu babiri ku radio y'u Burundi bariko baratukana umuntu wese mutari kumwe no mu mugambwe acaba umwansi. Muri make wewe nk'umunyayiwe cugumiza ijisho kuri uriya kirazira aho uraba kukiguhanza niko nari ndakubwiye imigwi niko imeze. Nico gituma abantu benshi rero bari muri iyo migwi badafise uwo muhamagaro. Ivyo rero nivyo vyasubije inyuma abantu benshi ni kwita benshi b'intungane. Nico gituma banka politike nivyo benshi tutahuriza ko kuko bashaka abantu ko ico bavuze uvuga utegeza kuvyumva uko. Iyo rero uhaririye nivyo mu nyuma bavuga ngo Francine Mwideze ngo bijya vuga ntibishobora kubaho vyari ivyo nivyo namamwe. Hama mu seminari rero jewe ivyibuta vyaraheze nkaduga mu seminari nkuru naramenyanye n'abasaseredoti tuganira nkumva ntangura kujana ibintu kure hanyuma ndaronka amatemonyage abantu bababaye kuva tugiye mu ntambara cyane mu 1993 ndamenya abahutu bamerewe n'abatusi bamerewe ndatangura kumva yuko ububabare atari ubwa bamwe. Kuva jewe menye ko data yapfuye nari nzi ko ari twebwe twenyene twababaye ndamenya ko nabandi bababaye ndatangura kwiyumvira inyishu iyo zova. Maze kuja kwiga ibuta harabaye ibintu vyinshi vyatumye nduza umundi mutima. Naramenye gusenga ndiyo ndamenya bwayo bwa mbere nja muri interna nkabakure y'umuvyeyi wanje nkabona abandi bana bavuye mu mihana nkaryama ku ishuri muri seminari butabara tu responsabilize ibintu byinshi ugasanga nijenjejwe ibintu byose vya sport nije nkurikirana ibinye abanyeshuri wasanga ari bo bari responsable hari kuntu umuntu yakura kwera ibikorwa bari karakora. Hanyuma turashikirwa n'ingorane yo 1992 na gatatu ndada yapfuye haraba ingorane ndamaze kuzivuga kenshi biratuma mbona uruhara rwanje mu gufasha abanyeshuri kugira baje hamwe mu kugira ingene two ico gihe mu mashuri umva haba ari iyo migwi ibiri kumuri y'abahutu n'abatutsi. Yego cyane byarashika bagacanamwo hakidiviza ari abanyeshuri gusa. Yego cyane ni ibintu byaba ku mashuri yose abantu baracanyemo mbere hamwe baranicanye. Abanyeshuri ku banyeshuri yego mu mashuri menshi abanyeshuri b'abahutu n'abatutsi baragwana bakicana abari benshi hamwe bakica abandi. Ni ibintu vyabayeho ku mashuri menshi. Ibuta twaragira ubuntu hari ukuntu bijya vyashitse abanyeshuri bagumye bafatanye mu ntango n'ivyo hariho imigwi mugabo abanyeshuri haraba ibintu bituma bagenda bafatanye. Umwe wese ni benshi babigizemo uruhara kuva ku muyobozi wacu abigisha abanyeshuri twese je ndakunda kuvuga ko nabigizemo uruhara kuko ndabizi uruhara nabigizemo ni ibintu byariho. Mu nyuma mvuye ngaho rero natenja kwiga mu seminari nkuru. Mu seminari nkuru nari mfise umuhamagaro wo kumusaseredoti. Nivyo nanifuza ico gihe bivanye n'umuryango wanje ingene twari tubayeho ingene nari narigishijwe numva ko kumusaseredoti ari vyiza. Naragiye mu seminari nkuru ndamara y'imyaka 3 ndagira igisata bitaca filozofi. Ndiga kwiyumvira ndiga gusoma cane ibintu vyanditswe n'abahinga bo hirya no hino. Cyo bita ivyigwa vya filozofi ni vyinshi cyane bituma umuntu yiga kwiyumvira. Ni muri uwo mwanya rero novuga ko jewe imyaka 3 iheze harabaye ibintu bituma mbona ko ntoba umusaseredoti. Okay. Ndabona ko ingene mparira ivyo nshira imbere ndabona yuko atari umuhamagaro wanje. Ndasezera neza bari baturongoye kandi byaranezereje kuko byaratumye tuba inshuti gusumba. Okay. Hanyuma niho numva umuhamagaro wanje mu byo nagenda soma nkavuga nti ni kuki mu Burundi abantu
bavuga ibintu gutyo babwiwe batabitohoje ni kuki umuntu yaduka bari babiri ngo ni kubera basangiye ubwoko bakibaza ko bategeza kwiyumvira cyo kimwe muri politiki ni kuki abantu bibaza yuko bava mu ntara imwe nka Bururi canke ngo canke Gitega bibaza ko bategeza guhuza muri politiki nibaza no sivyo ivyo ni naho vyahereye nkumva umengo nogira ico nterera ico gihe naragiye mu biganiro vyinshi kuri radio y'igihugu hari ibibazo babaza mu kiganiro cagirwa n'umumenyesha makuru yitwa Tarsisi Tungabose yavuga kerebuka ugasanga ndajayo barantumira kenshi cyane kubera kugira mbazi ibibazo sigure nka mu ibibazo byinshi byaranezera kuja muri ivyo nuko tukiri ku mashuri nari mu bintu byinshi kabijya bavuga bya Jeunesse en herbe nari nabibayimwo numva umengo ndafise ivyo nobaza abantu guharira rero ivyo vyigwa nari narize byaranyikije guharira nkumva ko ntafise ishavu nkumva ko ivyo mvuga ndabivuga kubera mfise ico ntanga mfise ico novuga rero narabona ko birimwe na rimwe n'abantu bakuze duhaririye mu kirundi bavuga ngo vyarabashisha abantu bakuze mu Burundi bakunda kuganira n'umuntu akiri muto bomengo umubazi ibibazo vyinshi bakubwiye ibintu ntuvyumva bavuga ngo ntuwumva ngo twe turabizi ngo kuva kera turabizi uri kumwe n'umuntu musangiye ubwoko umusiguriye nk'ikiravuga ngo reka shatwe turabizi ngo bajya bameze ivyo biba mu migwi yose iwacu mu bwoko bose bakwereka yuko utumvise nk'ivyo abakuze bavuga uri kijuju uri ntumva umengo umuntu akiri muto nta muri iyo deba kirazira nama rero ndiko ndaharira ku buryo hari abantu benshi bavuga ngo ndi umuntu w'amanyama ndi umuntu sinumva n'ivyo benshi tutahuriza ko kuko bashaka abantu ko ico bavuze uvuga utegeza kuvyumva uko iyo rero uhaririye nivyo mu nyuma bavuga ngo Francine Mwideze ngo bijya vuga ntibishobora kubaho vyari ivyo nivyo namamwe hama mu seminari rero jewe ivyibuta vyaraheze nkaduga mu seminari nkuru naramenyanye n'abasaserdoti tuganira nkumva ntangura kujana ibintu kure hanyuma ndaronka amatemonyage abantu bababaye kuva tugiye mu ntambara cyane mu 1993 ndamenya abahutu bamerewe n'abatusi bamerewe ndatangura kumva yuko ububabare atari ubwa bamwe kuva jewe menye ko data yapfuye nari nzi ko ari twebwe twenyene twababaye ndamenya ko nabandi bababaye ndatangura kwiyumvira inyishu iyo zova ngasoma ndamenya ivy'abanyaburaya baciyemwo ivy'abantu batari bake baciyemwo abanyazi yabaciyemwo ivy'Amerika yaciyemwo ibihugu vyose vyaraciye mu ntambara kugira zibivemwo suko abandi batsinda abandi nuko havuka mu migwi abantu b'incabwenge bazana inyishu gusumba kuvuga ngo abansi ni banaka ico kintu nkaza ndaciyumvira ndabivuga nabikoresha cyane mu majambo navuga kenshi ndiko ndabona nk'ivyo Socrate yagiye aravuga kera cyane byo ba Platon bavuga ba Aristote aba filosofe batandukanye ingene bagiye baravuga gushika tugere ko bari Montesquieu aho batandukanya ubutegetsi ibintu aho muri iki gihugu kera ubu nuko abantu babona internet abantu kera twaraso mu mwanya munini yinya no mu mashuri baragira amadeba mu shuri ku buryo utegerezwa gusoma igitabo ukaje imbere y'abandi banyeshuri kugira we expose ubu ivyo ntibishobora kubaho twarabikora ivyo rero vyaratuma mbandanya ico kintu cyo kumva ko no harira mu myaka rero mpejeje navuye muri filosofi numva ko ngiye kwiga muri kaminuza mba numva ari vyo cane biza imbere haba hamaze rero kuba mu Burundi imigwi igwana imigwi yahagurutse igwanya igisirikare ca leta bamwe bavuga uko abandi bavuga uko umengo mu Burundi iyo ugiye ahantu twari tugeze ahantu wumvise umuntu yapfuye mudasangiye ubwo kugira uti awa wagira yiki waje ahantu wavuga uti ivyo bintu sivyo ngo kura ngaho ngo bo banaka ntibishe banaka wamengo abantu bose babaho no kwihora kunezerererwa kundi badasangiye ubwoko yamerewe nabi umuntu agaja nko mu Kirundo mutari kumwe ntawuzi bavuze ati yapfuye ukamengura ryohewe mudasangiye ubwoko wumva undi yapfuye ahandi ukamengura urababaye kubera musangiye ubwoko ntavyuzi ivyabaye abantu twari hariho habaye nk'ubukoko abantu niko bari bameze nivyo rero je nagira nti ivyo sivyo ivyo vyogenda uko ivyo rero nabivuga ndabikuye muri amasabamana n'aba mu seminari muri bwa bwenge nagenda ca mu mafilosofi muri vya bitabo nza ndasoma hirya no hino mu kumva umenga abantu naho bakuze no bahaririza no uvuga ivyo numva nuko vyagiye maze kuja muri Cameroon gashikayo nasanze yo communauté nini y'abarundi
batandukanye bavuye hatandukanye abahutu n'abatutsi abatutsi bari bake abahutu bari benshi bari abanyeshuri abandi bakenya bamaze guheza amashuri bagiyeyo nka kera ko ntibagiye mu bicimwe bakuze bitandukanye narahigiye naho ibindi byinshi binyohera nasanzeho ho hari ubwoko iwacu nari kuvuga ko atabwoko kandi bwari bubanye neza si no kubana neza gusa iwacu ahantu tuba mu mihana hose abahutu n'abatutsi barabana kandi bavuga ururimi rumwe bajya bimwe byose barabisangira barahana n'abageni hirya no hino byose uriho rero bavuga ngo ubwoko ntubu bitahura mugabo ugiye nko mu gihugu hari ubwoko ukabona ko abantu baba kuri umutumba muri nka mu gisagara ca Bujumbura ukumva ko nkaha turi bavuga ururimi nkaho narindi bavuga ururimi rwitwa Kiyondo hanyuma wagira ibirometero bitatu nkuko bugiye mu Kinanira ugaje usanga bavuga ikibulu ntibavuga ururimi nkuko ngaha barafise utwo bahurizako hama wava ngaho ugasimbira nka Mutanganoro ukaje usanga hariyo huzuye ababamireke bavuga urundi rurimi udashobora no kumva na kimwe yaho hari muri Cameroon muri Yaounde muri Cameroon hama iruhande ukasanga mu bana n'abantu muri quartier ababasa bavuga ikibasa ntibumvikana n'abandi bavuga ibamireke biratandukanye ntibisa naho baba bamireke bavuga indimi zitandukanye ababuru bakavuga ivyabo ababeti bakavuga ibindi aba eondo abo bose bitwa ko ari umugwi munini n'ababedi ugasanga abantu bose ntibavuga bimwe mugabo arabana mu makartier kugira baganire bahereza guhuriza ku gifaransa gusa batavuze igifaransa ntibahuza ivyo rero vyatuma ntwenga ukamaramara ukavuga uti iwacu turicana duhorana ubwoko abo ngaha ataco bibatwaye kandi abo ni nabwinshi turi nabwiye baba bafise ubwoko burenga 300 mu gihugu ubwoko bw'ukuri kandi ugasanga niyo ugiye mu misi mikuru hariyo nk'abantu baziririza ibintu twari nageze kuja nko mu musi mukuru baba batetse inyama nyinshi harimo n'inzoka bagaca babwira ngo ukabona babwiye umuntu ngo we ngo nturye ivyo onye baba bazi ko ubwoko bwiyo batajya nk'ubwo bwoko bw'inzoka bagaca bimubwira ati ntubige ivyo onye namenye yuko hari ubwoko bw'abantu bari hafi y'ababasa ko batajya ico bita couleuvre ijya imamba yego donc ndabimenya mu gihe abandi bamwe bazijya nkamenya ko ababamirike bamwe batajya n'inzoka bo bagati inzoka ntidujya donc ivyo rero ugasanga barabiganira barabivugana bakabivugana neza kandi bariko barasangira ataco bitwaye hanyuma ukasanga abanyeshuri mwigana muri kaminuza bafise base bize kaminuza na basekuru kuko bo amashuri yatanguyeyo kera ugasanga bose bariho nta numwe yabuze se canke sekuru canke sekuruza kandi badasangiye ubwoko hanyuma twebwe bakadutuka ugasanga baje twicaye muri babiri je nari mfise nk'umugenzi wanje twigana yitwa Aloise yari umututsi yari muremure yari umututsi hanyuma bagashika batubaza bonyene bati ngo Francis ngo toi tu es quoi tu es hutu Aloise il est quoi kubera rero Aloise yansumvye ubure bashaka ati ngo Aloise il est tout si toi tu es hutu tugaca dutwenga tukamaramara bakavuga ati none ngo vous parlez la même langue mumvuga ururimi rumwe bakumva biteye isoni ngo hama mukicana aho bibaye uwo munsi bukeye je nari gushobora nashobora kuba ndi kumwe n'undi mugenzi wanje mubo twari kumwe amazina atandukanye ntaciye mvuga ubunyene nuko Aloise namuvuze ugasanga twese turabahutu mugabo je ndi muremure uwundi turi kumwe ni mugufi ukazomvunda arabajije ngo Francis ngo toi tu es tutsi ngo lui il est hutu kubera ko musumba kubera bobo nivyo bayigishijwe bazi ko mu Burundi abahutu abatutsi ni barebara abahutu ni bagufi nta kindi bazi ko ari ivyo iwabo ubwoko ni bwinshi abantu ni barebara abandi bagufi nivyo ntibabiraba rero nivyo naho nagera nkavuga nti zanyisho ico mfise ndafise ico nigisha bwa bundi ivyo vyatera biduga umwikomo nari mfitiye ico nita abanyapolitike b'abarundi ico gihe nkumva uduze nkavuga nti bigenda gute ingera abantu bapfivyo bakagwana bagashwana bagatukana atanu mwari karavuga ikirabo ubutunzi atanu mwari karavuga ikirabo imibano bose bagatukana ukumva abantu babiri ku radio y'u Burundi bariko baratukana yego ntaje we ndibuka 1993 ndiko ndumviriza radio nkumviriza kera mukasi na ntibantunganya mukasi yavugira iprona ntibantunganya avugira Frodebu barashaka kumara ikiganiro isaha bariko bavuga ibintu
ubu no munsi bamwe bose badefanda umugwi wabo atanu umwanya numwe bavuga bati iki kintu cy'igihugu cyokorwa gutya iki cyohinduka gutya iki cyohinduka gutya oya aravuga ati nibatubise tujeho barononye igihugu nibatubise gusa ivyo rero vyaba biruko nkavuga sivyo abo rero nuko bari n'abantu baba intellectuel bize abandi benshi bo kwara ubuko bavuga ati nta débat public yariho numva rero mengo umuhamagaro wanje nico novuga mu myaka rero ya 98 99 mba numva yuko mfise ivyo nomara ivyo nobwira abantu bariko barajwana bariko barajyana niho biza n'ikintu navuze kenshi jewe mfise ico bita objection de conscience ishobora kuja mu bintu by'abagwanyi ishobora kuja mu ngwano kuko umutima wanje umutima mana ntuntuma shobora kubeza ko nshobora kugwana kubera ivyo mugabo niho haje ngira nti aba bantu ko bageze ku rundi rugero ico gihe abadede bagwana mugabo barageze ahantu bavuga bati ngo ntice ubwoko ico butegetsi bubi ako kandi genda kamenya nari muri Cameroon twaranavuganye n'umumenyesha makuru wa BBC twa Ndayihurume ariko bateye imbere bwa bundi babonye ko naboni ivyo bariko baragira ivyo bavuga ko bagwanye ubwo ko atari ivyo bwa bundi bariko barumva yuko ubutegetsi bubi ni bubi bwabo bw'abatutsi bw'abahutu ubutegetsi bubi ni bubi ubutegetsi bwiza bwabo bw'umuhutu bwabo bw'umututsi bwo bari bwiza umutegetsi mwiza ni mwiza umutegetsi mubi ni mubi nturaba ubwoko bwiwe ako batanguye bukaduga ko nuko bari bakomeretse barabonye abandi abantu babagirira nabi kandi basangiye ubwoko bari bazi ngo bagiye ku rugamba bakabakomeretsa ivyo rero babigezemwo niho novuga nti narumva nti aba bantu bwabo ndi nogira ico mara nogira ico nanje mfashije no baterera iko no baterera twari impunzi twebwe mu Burundi ntaco twatererayo kugira uti abo bahunze bafise abantu baterera ico gihe rero jewe nari mu bantu barota ko ingwano yo hagarara abantu bovugana abahutu n'abatutsi bakazobana ko atajo vyotwara nuko navyumva hanyuma nari mfise n'umugwi twari kumwe n'abapatiri twiganye bari barabaye abapatiri abitwa sinzi ko nabavuga amazina nka patiri Fupi ni ubu ni patiri mukuru wa kuri katedrale abapatiri bitwa ba Desire abapatiri w'Igitega umupatiri b'Ingozi batandukanye barabagenzi wasanga duhuriza ku kintu twari twaravuganye tuti nidusabe mu Burundi ntihazogira umugwi utsinda uwundi abantu bazebumvikane abantu bazebumvikane nka patiri Desire Bireha twarabibanyemwo dusenga hariya kwa Musenyeri Ntuyahaga twasanga tugira ati si byiza yuko abantu batsindana hakwiye ko abantu bumvikana mwarabona none ukuntu uruhara rwanyu muri ko murimvira vyoshikirizwa ko murabo vyega canke mwabone ko ari mwe mu biharanira oya bo vyega ntibovyumva ivyo umuntu abigira nk'umuhamagaro ni nkuko abantu bose mwisenga bavuga ngo dusabira amahoro Burundi ngo dusabira iki n'iki ivyo uri kurasaba n'umuhamagaro ugira ni ivyifuzo ugira ko abantu vyega babikora ivyo ntibabikuraba ubigira kubera ukwemera kwawe ugira uti nasavye iki hakujya twese uvuga uti ngira nsabiki Imana bizokima ibisigaye jewe ndabishira kuri jewe nije navuga nti abantu batabikoze je nzobikora gushika rero dutahe mu 2004 je nanize nta mu Burundi negereye cyane uwo mugambwe numva nti basinya amasezerano bahagaritse ingwano ubu harageze urundi rugamba urugamba rw'ubwenge urugamba rw'ubutunzi kubera tudateje imbere ubutunzi bw'igihugu intambara zizosubira abantu ntibagwanye kubera kwankana bagwanye kubera badashobora gusangira ivy'igihugu kubera bavyigungana bamwe bagakumira abandi iyo rero abantu bamwe bakumira abandi intambara zirasubira numva rero yuko jewe urugamba rwanje no vuga ivy'ubutunzi no sigurira abantu ingene iterambere riba rigakomera ingene abantu bose baronka ivyo babipfuza ico bita la satisfaction des besoins ko abantu bogeraho atanumwe yifuza gukubita uwundi kunyaga uwundi kwica uwundi nivyo numva mu mwanya muto rero twatashe mu 2004 uwo mugambo kaje ku butegetsi mu 1985 mu 1986 umwaka uheze je mba ndi mu butegetsi 2000 kangahe mu 2006 nariko mvuga 80 2005 kane niho nataha 2005 baratsinda amatora turaba mu butegetsi umwaka umwe uheze mu 2006 jewe naravuye mugambo mvuga nti ntibikunda sinumva ivyo turimo nivyo rero novuga nti urugamba nariko umuhamagaro nariko wari uwo guhaza abantu ivyiza